ikivugo kigira kiti amagara meza yo mu mutwe no kubaho neza kuri bose tubigira umwitwarariko. Ishirahamwe BADEC Cartas Ngozi rifashwe mu mugongo na Rouve Coopération hamwe n'ikigo citaho abagwaye ingwara zo mu mutwe cyo ku Mubuga mu ntara ya Ngozi yaratunganijwe indwi yahariwe amagara meza yo mu mutwe muri zone Mwumba, komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Hakaba hari kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 18 Gitugutu umwaka wa 2022 mu mugambi waryo izere ya kabiri. Nyabenda Onesphore arongoye uwo mugambi muri BADEC Cartas Ngozi yarashikirije abaraho ibituma ingwara yo mu mutwe, twovuga nko kunywa ibiyayuramutwe n'ibindi, gufatwa ku nguvu, kubura bawe, gufatwa nabi mu ngo, mu kibano n'ibindi. Inkurikizi akaba ari kugwara kabonge, ibisazi vyeruye n'ibindi. Inakanyamuneza nko kuba ndi hano kugira ngo tuyage, tuganire, twigishanye, twongere dukeburane, eka ndetse duhimirizanye kubijanye no guteza imbere no kubungabunga amagara meza yo mu mutwe. Turiko turashira mu ngiro umugambi izere wa kabiri, kuko habayeho n'uwundi mugambi witwa izere wa mbere. Uyu mugambi izere wa kabiri rero uri gushirwa mu ngiro n'ishirahamwe BADEC Cartas Ngozi rifashwe mu mugongo n'ishirahamwe Rouve Coopération, rikaba ryaronse imfashanyo y'ingoma y'Ububirigi. Mumfashe dukurira ubwatsi abo bantu baduhaye ako gatererano kugira ngo dushobore guhimbaza ibi birori muriko murabona hano, kandi dushobore guhimbaza n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagendana ingwara zo mu mutwe kw'isi. Mubampera amashi menshi cyane. Uyu mugambi rero izere ni umugambi uje guteza imbere amagara mu mutwe, igice cyawo cya kabiri. Tukaba tubanza kwibaza tuti none amagara mu mutwe ni iki, ariko imbere yuko tuja kw'iyo ngingo tubanza twibaze tuti amagara meza yo ni iki. Dufatiye ngaho turazi neza yuko amagara meza ari kimwe mu bigize uburenganzira buhambaye bwa kiremwa muntu. Twifashishije isiguro duhabwa n'ishirahamwe mpuzamakungu yita amagara abantu ku isi, amagara meza yo mu mutwe ni ukumererwa neza k'umuntu, bituma ashobora kwitunganya agahangana n'ingorane zo mu buzima bwa misi yose, akagira ico yimariye, ico amariye umuryango n'ico amariye ikibano. Ngiyo siguro y'amagara meza yo mu mutwe. Dufatiye aho duca twumva yuko mu kibano aho tubaye naho dukorera ibi bituraba, kuko tuvuze ico yimariye, ico amariye umuryango n'ico amariye ikibano, muca mwumva ko mwese muhamagawe guteza imbere amagara yo mu mutwe. Birahambaye kubera iki? Tugiye mu bushakashatsi bwakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu yita amagara abantu ku isi, dusanga umuntu umwe kuri 4 ashobora kuba yaragize canke adoshikirwa n'ingorane zo mu mutwe igihe atagikozwe. Mwebwe rero abene gihugu muca muhamagarirwa kugira ico mukoze kugira ngo dukinge ingorane zose zotuma uyo muntu umwe kuri 4 azogira ingorane zo mu mutwe. Muca muraba muhagaze aho muri, mufatiye umugwi wa 4 igihe umwe muri mwebwe yogwara mu mutwe, mbega igihugu cacu cyo batiko kiraja here? Mbega igihugu cacu cyogira iterambere? Mbega imiryango yotera imbere? Muca mwumva intandagaro y'ubukene mu miryango igihe tutavyitwararitse. None muti twokora iki? Twofatira kuki kugira ngo amagara mu mutwe aharanirwe? Dufatira ku bikuru bikuru bishobora gutera ingwara zo mu mutwe. Mu nkundire ndababwira bikeya muri bikuru bikuru bishobora gutuma umuntu agira ingwara zo mu mutwe. Hari zimwe dushobora guturuka ku karonda, no kuvuga uruhererekane mu miryango. Hari izindi zituruka ku ngorane zishikira umuntu mu buzima bwiwe bwa misi yose. Mu nkundire ndabaha uturorero. Hariho nk'izituruka ku kubura bawe canke kubura umuntu ukunda. Muca mubibona iyo umutima wawe udashoboye kwakira ivyo bintu ingene bigenda. Hari izishobora guturuka ku kubura ivyawe canke n'ibindi muri izo ngorane zishikira umuntu mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ubugira gatatu, hari ibihe bidasanzwe by'amakuba asesereza mutima bishikira umuntu. Muri ivyo bihe ivyinshi tubisanga mu kibano no mu buzima bwa misi yose. Mu nkundire naho nyene ndabaha uturorero.
mu byo musanzwe mubayemo, byo dusanzwe tubayemo mu miryango. Hari ibihe by'ubukene, muramaze kubona yuko ibihe by'ubukene bituma imitima canke imiryango ihungabana. Hari intambara, murazi ibyo twahitiyemwo muri kahise na cane cane muri iyi komine yacu. Hari uguhunga, ivyo vyose sagaseshwa rumuri ni bimwe mu byo twaciyemwo muri iyi komine yacu. Hari gufatwa ku nguvu, navyo nyene mukaba muzi yuko ufashwe ku nguvu ahava agahungabana akagira ingorane zo mu mutwe igihe atitaweho. Hari gusahurwa ivyawe canke n'ibindi. Ngutwo uturorero tumwe mu bihe bidasanzwe by'abakubasesereza mutima bishikira umuntu bigatuma ashobora kugwara ingwara zo mu mutwe. Ubugira kane, hari ingwara zishobora guturuka ku mpanuka nk'amasanganya canke igihe haguye imvura nyinshi hakaba ibihe by'imyuzure, imirima igatwagwa, umuntu bikamunanira kuvyakira. Ubugira gatanu, hariho izituruka ku gufatwa nabi uko ariko kose, ugufatwa nabi uko ariko kose, haba mu miryango, mu kibano canke mu kazi ka misi yose. Muca mwumva ari abagabo canke abagore bafatana nabi. Umugabo ugasanga araturuye ku rugo rwiwe, ugasanga abana bakimubona guhe ca gikoko kiraje. Ari umupfasoni aturuye ku mugabo, mugasanga umugabo ntaciyumvira gutaha muhira kubera ko ashitse muhira ashikira kujya musonga. Ugasanga umugabo ntaciyumvira muhira urugo kubera ko azi yuko hashitse atararasinziriye n'ibindi. Ubugira gatandatu, hariho guturubikwa uko ariko kose nabisiguye hejuru, gufatwa nabi. Ubugira indwi, hariho ubundi burwayi bw'umubiri bushobora gushikira umubiri na cane cane ingwara zidakira, usanga umuntu amaranye igihe kirekire bikamuviramwo no kugwara mu mutwe. Ubugira umunani, hariho uguhohoterwa uko ariko kose, haba mu kazi, haba mu kibano, eka ndetse ahariho hose uguhohoterwa. Haba abatware bahohotera abo bajejwe, ugasanga hakumutunganiriza ahubwo amutunganiriza n'agakoni. Hariho ubugira icenda, kunywa inzoga zirenze urugero. Tukibaza ko ngaha muri komine nziza ya Mwumba ivyo mwamaze kubisezerana cyane cyane ko tumaze imyaka 5 turiko turahimiriza twigishanya ibicanye n'iki. Ubugira 10, hariho gufata ibiyayuramutwe, ingogi n'ibindi n'inzoga zikaze zitemewe n'amategeko, arico bita ikiyayuramutwe nyene. Ngivyo bintu mukuru 10 twogendera ko twofatira ko tukaraba mu kibani wacu kugira ngo twisuganye dushobore kugwanya ivyo vyose vyotuma haduka ingwara zo mu mutwe mu kibano. Muca mwumbaza ngo kuvuga itangura bagumye uvuga ingwara zo mu mutwe utubwira n'ibikuru bishobora kuzitera. Mu nkundire ndababwira ubwoko nyamukuru mukunda kwibonekeza mu kibani wanyu izo ngwara. Hari izibonekeza umuntu wese akikubona akamenya kugwaye. Hari n'izindi ngendanwa umuntu agendana ariko buke umuntu agenda akirira gushika hagera ku rugero rukutse. Muri izo hari ubwa mbere ingwara yo guhahamuka. Nk'umwigeme yafashwe ku ngufu akibona icitwa umuhungu cose abona ko agira afate ku ngufu arahunga. Nk'umuntu yabonye aho bariko barica abantu bakoresheje umupanga, akibona umupanga ariruka, n'ibindi bimenyetso bisa n'ivyo. Hari rero ubwa kabiri ingwara y'akabonge abenshi mukunda kwita kuyinga. Iyo ngwara ikunda kwibonekeza umuntu akagira ibimenyetso bimwe nko kwikumira, akawuritiro, agatakaza akayabagu, eka ndetse ntasubiye gukora ibintu bimufitiye akamaro, mukabona ko yahevye gukora ibintu byari bisanzwe bimufitiye akamaro. Ngivyo bimenyetso bimwe biranga ingwara y'akabonge. Ubugira gatatu, hari ingwara y'umunezero ndenzarugero utagira imvo, utagira ico uvuyeko. Iyo ngwara ikunda kwibonekeza tukayitiranya twibaza ngo umuntu aranezerewe cyangwa amerewe neza
kumbure ariko atujana mu bihe bidasanzwe. Muzosanga ari wa muntu yamana imigambi myinshi mugabo atanumwe yigera arangura ngo ashikane ku mpera. Mugasanga ashobora gutangura ibikorwa 10 ntihagire igikorwa na kimwe ahetsa. Mugasanga ni wa muntu akubwira yuko bukeka birazofitanye umubonano n'umukuru w'igihugu atarigera arenga n'umutumba wiwe n'ibindi. Ubugira kane haza indwara mukunda kwibonekeza twese tugaca tumenya ko ari indwara mu mutwe, ni indwara y'ibisatsi vyeruye. Ariko kandi hari n'indi ndwara dukunda kwitiranya ariko atari indwara mu mutwe. Indwara zo mu mutwe nkuru nizo zine, ariko hari yindi rero dukunda kubona tukayitiranya tukibaza ngo ni indwara mu mutwe, ariko ari indwara ituruka ku gukora nabi tw'udutsisoza bwenge two mu bwonko bita indwara y'intandara, abandi mwita indwara y'igisahutsi. Ngivyo mu byo twavuze nyamukuru mu ndwara nkuru zikunda gushikira abene gihugu muri rusange. Uyu munsi rero kwirigenekerezo turi hano kugira ngo twigishanye ibi by'indwara zo mu mutwe kuzirinda, na cyane cyane ko turi mu ndwi yahariwe amagara yo mu mutwe. Iyi ndwi rero ije yibasira umunsi tuzohimbariza ko umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana indwara zo mu mutwe mu kino gihugu cyacu cy'u Burundi, ukaba uzohimbazwa kigenekerezo rya 25 ukwezi kw'icumi uyu mwaka hariya ku kibuga cy'umupira ku Muremera. Uyu munsi usanzwe uhimbazwa ku isi yose igenekerezo rya 10 ukwezi kw'icumi uko umwaka utaje. Mugabo mukamwumva yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi tuzobuhimbaza ku igenekerezo rya 25. Uyu munsi rero uko umwaka utaje dusanzwe tugira icivugo arico namwe ngira ndabaterere kugira ngo guhera kwino saha muje kukigenderako mu kwitwararika ibi nahejeje kubabwira byo kugwanya ivyo vyose vyotuma mu kibano canke mu miryango haduka indwara zo mu mutwe. Ni icivugo kivuga kiti amagara meza yo mu mutwe no kubaho neza kuri bose tubigire umwitwarariko. Amagara meza yo mu mutwe no kubaho neza kuri bose tubigire umwitwarariko. Tubigire umwitwarariko mu kubaho kwacu, mu gufata neza abo turongoye, mu gufata neza abo tubana, eka no mu kwitaho abo bose batagira ikibitaho, na cyane cyane kugira ngo amagara mu mutwe mwumvise ko ari kimwe mu bigize uburenganzira bwa kiremwa muntu areke guhungabana, ndetse kugira ngo iterambere rusangi ryaba iry'imiryango ryaba iry'igihugu dushobore kurishikako. Imigwi y'intambo n'ivyese vyerekana ibijanye n'amagara yo mu mutwe no kwivuza kwa muganga. Izo ngwara ikaba yarahiganywe aho wabaye wa mbere inkingi y'amahoro ku bice birenga gato 91% waronkejwe akabahasha k'ibihumbi 200. Uwabaye wa kabiri teramira amahoro ku bice 87.5% ukabaronka ibahasha irimwe ibihumbi 150. Nayo gira amagara meza ikaba yabaye ya gatatu ku manota 76.8% ironswa agashimwe k'ibihumbi 120. Haratanzwe kandi n'udushimwe dutandukanye ku batoye utubazo tujanye n'amagara meza yo mu mutwe. Abo nabo bakaba baronkejwe udushimwe dutandukanye: amasabune, isuka n'ibido. Onesiforo Nyabenda arongoye umugambi zere muri BADEC Cartas Ngozi yarateye akama baraho ko bofasha mu kibano kugira ngo abagwaye bagire amagara meza. Mwomenya ko umunsi wahariwe amagara meza yo mu mutwe ku isi yose ari genekerezo rya 10 gitugutu buri mwaka. Uburundi bukaba bwashimye kuhimbaza igenekerezo rya 25 gitugutu umwaka w'2022 ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo ku Muremera mu gisagara ca Ngozi. Ivyo birori bikaba bizotegwa iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye asanzwe arongoye Fondation Umugiraneza.